Nibogora Anosiate twavuganye. Nibogora Anosiate nababwiye ko apfungiwe kuri ofisi amezi indwi, yarononekaye mu mutwe. Ngoma ndabasangiza ikiganiro twagiranye. Banza mumve kano gace ka mbere. Wihangane kubera babonye ko ndiko ndasaba ubutabazi, baciye bambwira ndayitange telefone. Wihangane ngomba nkuremo simu ariko mbona umengo arugaye, sinzi ko acaza kuyitora, ambwiye ngo nyarutse ngo ntange telefone kubera hari ibyo bansizeko interinete ya toilette, ibyo niyumviriye ibyo mvuga byose baca babyumva bibashikako nibyo niyumviriye. Ndiko interinete zine zo muri toilette, rero wihangane reka ngerageze kurungika audio ishoboka, aje itarashika nta kundi telefone bambwiye ndayitanga ubu nyene byihuta. Reka ngerageze ndungike ndabe, mugabo yaje kumpamagara ndayitange. Ibi ni ibimenyetso maze kubona ku barundikazi bari muri Arabia Saudite. Sinzi ntahandi nigeze kubibona bino bintu. Hano avuga yuko bamukonegise ko ngo amatara yo muri toilette, ngo interineti ngo yo muri toilette, ngo bayakije, ngo bayicometse, hari n'ibindi ntashizemo ngaha biteye ubwoba. Ariko amajambo avuga araganira neza, mugabo muganiye umwanya uca wumva ikintu nk'iki namwe nimugishire ku munzani. Reka rero ndabasangize ikiganiro kirambuye. Hanyuma arataka agatakamba. Maze kuvugana n'ababijejwe mu nzego zitandukanye, amarezilita ndiko ndaronka nzogaruka ndayabasangize. Ndiko ndagerageza ibishoboka byose nsaba ndabivuga aho batabizi, kuko hariho nkaho nasanze bavuga ko batabizi, nko muri ca kigo gisanzwe gitwara amashirahamwe barungika muri Arabia Saudite, muri Orabe, bavuze yuko batari babizi, ariko bemera ko bagiye kugifata mu ntoki, kandi bampaye inyishu. Mugabo inyishu bampaye sindayishira muri kino kiganiro kuko ni inyishu iri prive, mugabo nshatse kubasangiza ivyo je nivuganiye ubwanje ku telefone n'uyu murundikazi. Ndagize mwiriwe, ku mazina nitwa Nibogora Anosiate, mvuka Ibikanka, komine Mukike, province Bujumbura. Nasafishwe n'ikigo ca FPPM kuri Shanike njya muri Arabia. Maze umwaka n'amezi 6 muri Arabia. Kuri ofisi ndahamaze amezi 7 atakazi ndiko ngwaye ndemvye. Ni ukuvuga rero ikibazo cyabaye, nakoreye mu bosi wa mbere tumarana umwaka wose, ntibyari bimeze neza aho nakora, ariko narabyemeye ndabibamwo uko birangije umwaka uri mu guhera ndangiza ngwara, ndivuza ku mahera y'iwanje barambura ingwara, bambuza ingwara nce ndamusaba njya kuri ofisi kugira bantahukane mu kigo ntahe mu Burundi. Nshitse kuri ofisi baciye bandungika gukora mu kazi kagira kabiri, naho nyene biranka kubera kugwara nce ndataha. Ntashe bansubiza kuri ofisi nce ndahaguma amezi 7. Ni ukuvuga ukwezi kwa mbere nta majambo twigeze tuvugana na bosi wa ofisi, ukwezi kwa kabiri uko, ukwezi kwa gatatu kurahera ngwaye kandi ndemvye cyane, ntari ku miti no kurya sinafungura, ntivyakunda kufungura. Ngira abamaze kuja muri ico gihugu barazi ingya zo kuri ofisi ngene ziba zimeze, n'ingimwe ntibahindura. Jewe rero ntivyakunda gufungura kubera nari ngwaye. Mu kwezi kugira kane baca banjana kwa muganga, banjanye kwa muganga barampima ingwara barambura, bambutse ingwara ariko barampa imiti nguma ndayifata, mugabo atangwara bantwaye. Ukwezi kugira gatanu niho naca nkoma induru, ndi kwidisha nkakoma induru,
umubosi aca arampamagara nitabe muri biro, ndagenda turavugana, arambwira ngo ndindire ukwezi guhere, ngo kubera gutaha ngo ni ugupfa, ngo nintaha nzopfa, ngo ndindire. Sinamubajije impamvu nzopfa kubera yavuga icongereza, naciye nirekera ndamubwira reka ndindire nta kibazo. Ndarindira rero ukwezi kose kurahera, ubu ndi mu kwezi kugira indwi, guheze n'ubu ndacyari mu kigo, nta nyishu yo gutaha, tiketi irahari barayitabuje, baraze ko ntaha, ndakoma induru ndavuga niki gituma ntariko ndataha n'ibibazo ndiko mpurira ngaha kuri ofisi, jewe ndiko interineti ya twarete uko bayicomeka niko nanje umutwe ugira upfa, umutwe ucuguma ushuha, nguma numva ndiko ndasha. Niki kiriko kiratuma jewe nataha? Nakoze iki? Katacaha jewe ata kintu na kimwe dufitaniye n'ababosi, nimubwire impamvu mumfashe kuri ofisi mundekure. Ariko bagaca nkaguma numva baguma bavugira hanze bavuga ngo ngende ngo impaka, ngo nikingire, ngo ngire fingape, ngo y'inka. Je nigeze kugura inka nta nubwo amahera yaciye no mu ntoki, ndazigura ari zibiri, barangije barazimfotorera zija mu telefone yiwanje, ariko kubera iyo interinete bansizeko ikaba iri no kuri telefone yiwanje, ibiza muri Google byose bica bishikira bose. Nkaguma numva baguma bavuga ngo inka ngo ziri muri toilette, inka ziri muri toilette, ngo ngende ngire ngo fingape yazo ngo za original ngo ziri muri toilette, mugabo jewe ntibabimbwire. Baguma bavuga ngo ntagize fingape y'izo nka ngo sintaha mu gihugu, ngo visa ngo ntisohoka, ibintu byinshi nyene ngo ntibikunda, ngo nisubira ku kazi ngo ndapfa, nintaha ndapfa, kandi naho ndiko ndapfa ku munsi. Iyo interineti iguma ijya mu bwonko, iguma ikwega ubwonko, uko bacomeka ikwega ubwonko, ndiko ndapfa nanje. Daniel Mugisha, ikintu no gusaba jewe, nimba bishoboka nimumfashe jewe ntahe mu gihugu. Ndi mu gihugu sinigeze ngwara ngo nitandukanye naho usengera, ngo nitandukanye n'ubukristiano ngende ngire fingape ya Christian. None nimva mu bukristiano ko mu Burundi dutunzwe n'ubukristiano, nzoca mbaho gute? Nzoca mba idini rihe? Ibyo byose babivugira hanze ntavyo bambwira, ariko baravuga yuko je ntashobora gutaha ivyo ntabikoze, babivugira hanze ndavyumva. Nashaka unsabire nimba igihugu kikirimwo abantu, kikirimwo abakirongoye, jewe ntahe uko biri kose. Ibyo bononye ubuzima bwanjye ndabona ko nukuri barabwononye kuva nkiri ku kazi, n'ubu nkiri ngaha bwarononekaye. Bamfashije ntahe, embasa zirahari, nimba visa yase gusohoka, embasa zirahari, embasa zirinda visa. Jewe ntahe please, ndasavye jewe ntahe, ndasavye munsabire n'igipolisi basi, jewe mpfume mva kuri ofisi nje ku gipolisi. Igipolisi narasemere ndakoma induru, ndiko ndasha mu mutwe, ndakoma induru ndahamagara polisi kubera nta telefone nari mfise, baba bayugaranye. Polisi ahantu ntumbereye muri reality, nta polisi zihari, nta n'abantu bahari. Nagomba sabe nimba bishoboka munsabire basi pfume nja ku gipolisi sambireyo, canke munsabire embasa jewe ndeke gupfira kuri ofisi ntarico ndiko ndazira. Nukuri ndabibasavye, sinumva ingene noja ngo sentane ngiri muri toilette. Ni gute urusengero rwa Katolika rwoja muri toilette ya Saudiya?
nanje bica binyobera ibyo ari byo birancanga baguma babivuga ngo ngende impaka ngo ngire pingape ngo ya sentane ngire pingape y'inka nagutse inka naratevye ndaterefona muhira ndabwira musaza wanje izo nka zigurishe nizo mbona umenga baguma bafatira ku ngo za original zigurishe ndabe yuko noronka amahoro ngo sinshobora gusubira mu gihugu nagize pingape y'inka eh nukuvuga ngo bashaka zingara iyo tabaye ku nka iba kuri jewe bica biza kuguma birya jewe please fasha kandi telefone barayinyatse mumbabarire Daniyeli fasha ndazura umuvyeyi nkuko wamye ufasha abandi nanje ufashe mutamfashije igihugu c'Uburundi je ndabona ko ubuzima bwanje nzobusiga hano mu gihugu muri Saudiya umukoresha agira kabiri madamu wiwe yarambwiye yuko je nagurishijwe sinitayeho kumubaza yambwiye urazi wowe ko hejeye kugurishwa sinavyitayeho naciye nguma ngira ubwoba nguma njugumira nguma nsaba wifi kugira ndabimenyeshe igihugu c'Uburundi ariko wifi sinahavuye ndayironka fasha nico caciye gituma ndanahava naho gukora ako kazi kuguma ngwara numva ngo nagurishijwe kandi koko ku kazi ahantu nari ku kazi ka kabiri baraza kundondera bose agaca avuga nawe ndabaha ni gute nkiyumvira ni gute bonsanga ku kazi baje kurondera jewe nagira bonsanga kuri ofisi ku kazi bandonderayo bashaka kwiki nukuri iryo jambo madamu yarabimbwiye ko mpejeje kugurishwa rero ikintu cohaba jewe koko naragurishijwe fasha jewe bankure kuri ofisi embasa zirahari je ntahe tikete nimba viza yanse gusohoka naye n'abandi bariko barataha twe baguma babandanya bataha abafilipiya barataha n'abandi barataha tikete barayishe yiwanje fasha jewe ntahe nukuri uzoba ukoze canke mufashe abari no muri Saudiya ababishoboye jewe banjane ku gipolisi ngumeho igipolisi nzove ku gipolisi ntaha muzoba mukoze kuko je mpfa ku musi ndabikubwije ukuri mpfa ku musi jewe bashatse barancomeka kurya bacomeka kura jewe nkasha mu mutwe nkahwera kubera iki izo nete zo muri toilette nzira ubusa nimumfashe nta kintu na kimwe mperanye izo zingara izo nka si zabo ni iziwanje muri kontra jewe nta kintu ca fingerprint kigeze kihaba kontra nibasubiremwo bayisome ibintu vyo kurya impaka muri kontra nta birimwo sinshobora kuja kwikingira impaka kandi nanje ndi umukristiani no niva je ndi umukristiani nibandukiye mu gihugu c'Uburundi nimba ngwaye nzivurizwa mu gihugu c'Uburundi nimba nzopfa nta kibazo mugabo jewe ntaye mu gihugu c'Uburundi ibintu vyo kuvuga yuko jewe gutaha ndinda kurya impaka ntivyokunda kuko ndi umukristiani nikingira ibiki ko mu Burundi ata kibazo nigeze mpura naco aha ku kazi akaba ariho ndiko mpura n'ingorane muri Saudiya noca mvuga yuko Uburundi aribwo bwangurishije nagurishijwe na Arabiya nyene nimumfashe rero je nukuri jewe nk'umuvyeyi ufashe jewe ntahe embasa zirahari banjane kuri embasa jewe ntahe nukuri muzoba mukoze ndabibasavye bosi wa ofisi ngo sihari ariko nubwo atari hari abandi barabarungika kubera iki jewe badashobora kundungika abandi viza barazibasohorera kandi bosi sihari kubera iki jewe badashobora kusohorera iyiwanje ngo ntibikunda kubera iki idasohoka habaye ibiki izo nka nizo zituma jewe viza yiwanje idasohoka naranazigurishije kugira numve ko bonkurako induru mw'ijoro baguma bavuga ngombe ziri toilette zija muri toilette kubera iki je nta mahera yabo nigeze ndanakorako nabwiye umubosi yarungike mu Burundi hama baheze bazigure baraziguze ari zitatu kwanza zari zibiri iyindi igira gatatu bafotoye yari ya musaza wanje mugabo bakaguma baharura yuko mfise inka zitatu arizo ntegerezwa kugira fingape
ntumbaze sinzi ibyo ari byo, nimba ari amajini ngira aca arya izo nka nanje bikandekura ntaco ndabiziko, ariko ubimenye yuko jewe ku mwanya nguma ndiko ndaribwa, biguma bindya, jewe fasha nukuri mve mu gihugu je nsubire mu gihugu c'iwacu, uzoba ukoze. ndazi ko murambirwa n'ingoga nkaha iminota 15 mwarambiwe, kandi hariho n'amafilime y'isaha yose muraba usanga niyo nabivuga usanga ataco amaze, ngombe ndabivuge, usanga ataco amaze, ugasanga muramara nk'amasaha abiri muraba ifilime, ariko kumviriza nk'uwo yariko aratabaza canke gufata umwanya namwe ngo muhigire nk'abari mu bibazo muri Arabie Saoudite, usanga mutabikora. Hariho nk'abantu usanga bambwira ngo uku nuku 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 nuku, ibintu nama navuze buri munsi nkavuga ati niba nta kiganiro mwese nashize ko mu kanya mvuga ko ivyo bintu ngo numvirije umunota umwe, none iminota 10 wariko urakora iki? Ngo hari udufilime ngo twafanira vini ngo ukabisa ngo ndiko ndaraba ngo turyoshe, ntisawa ngira amahoro. Sinzi nawe ivyo uraba, za mwumviriza ikiganiro mu giheze kiba kirimwo impanuro cane cane ziriya témoignage ziriya ntari, hari igihe usanga ari abantu bambwira ati hari ikintu nigiye muri ivyo biganiro vyawe, numvise uvuze, numvise umuntu waramufashije, kuko je nta kiganiro nkora ngo ndeke gushira ku mpanuro n'inyigisho kugira ngo uwuzocyumviriza aca hakura ikintu. Nibogora Annonciate nzohemuka atashe vraiment, sigizima mu mashirahamwe bariko baravuga ko batari babizi, handi ugasanga bariko bagira inguvu, bo ibindi nzobibabwira mugabo reka twizeye ko zotaha. Baramwononye, yagize ikibazo mu mutwe kubera ibibazo yahuye navyo, suyu mubona Annonciate, suyu mubona nukuri murazi ukuntu ameze, sinzi iyi foto burya hari ukuntu ishaka kuboneka neza gatoya, iyi foto mubona iyi ishaka kumwerekana uko ari, arenze aha kure, ntakiri umuntu, yarononekaye ongera ko kononekara, isura yaragiye, urumva ntakiri umuntu vraiment, baramwononye gose. Yari umukobwa mwiza akiri mu Burundi, mugabo yaragezeyo ukuntu asigaye ameze biteye isoni. Itike y'indege yiwe yarasohotse, ibi nzobigarukako byose mu buryo bwimbitse, singomba kubicanga n'ibi, ariko aracyari muri Arabie Saoudite, aho vyapfiriye hose hazomenyekana, reka ntiye kuvuga vyinshi, gusa naje birambabaza ibintu vyashikiye umuntu nukuri, amezi indwi